Amakuru yihutirwa cane muri iki gitondo kuri igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 mu Burundi ibintu ntago vyifashe neza. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakebwa, ubwoba ni bwinshi mu mutima, arenda kumuca mu kanwa umutima. Muri ubu ngubu amakuru adushikira avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aratinya ibitero bikomeye cane biturutse mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. General Godefroid Niyombare ndetse na Perezida w'igihugu cibanyi c'u Rwanda kuri ubu ngubu baramuraje itiro. Hari amakuru menshi yihutirwa duhejeje kumenya yuko Ndayishimiye ngo afise amakuru yizewe yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda cyoba kiriko kigaba ibitero ku Burundi ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ndetse n'ahandi hatandukanye. Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye kuri ubu ngubu afise ubwoba bwinshi cane. Amakuru adushikira yoba avuga iki? Ni mu gihe hagize igihe kinini cane tubabwira amakuru avuga kutumvikana kuri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda kuba ruhaye indaro General Godefroid Niyombare ndetse n'umurwi Red Tabara ugwanya leta ya Gitega. Ni mu gihe u Rwanda narwo rwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye kuba ariko arakorana n'umurwi w'inkorabara zase zikozeho nyabwoko mu gihugu cibanyi c'u Rwanda FDLR mu mwaka w'1994. Ivyo vyose rero bikaba bituma Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe afise ubwoba bwinshi cane ku bitero bikomeye cane u Rwanda rushobora kugirira mu Burundi. No kuvuga ko nyine yikanga umwanya n'umwanya ko General Godefroid Niyombare akora ibitero i Bujumbura mu gihe himirije amatora. Hari amakuru menshi cane avuga yuko Ndayishimiye atagitora itiro. Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye ariko aripanga kugira nawe ngatere u Rwanda, ariko kuri ubu ngubu amakuru menshi adushikira ni najanye n'ubwoba bwinshi cane bufitwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu c'u Burundi ku bitero rushobora gushika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura mu kugene kugira ngo amatora nyine apfe. Ndayishimiye arafise ubwoba bwinshi cane, arama yabivuze yuko ibintu ariko arabona ndetse no mu nzozi bitigeze bimubako kuva yabaho, aho avuga yuko umwanya n'umwanya avuga yuko ibitero bishobora kuva mu gihugu cibanyi c'u Rwanda nk'uko avyivugira ko atagisinzira kuko u Rwanda rushobora kumutera giturumbuka. Ni mu gihe nyine amakuru adushikira avuga yuko Ndayishimiye naho mu gihugu cibanyi c'u Rwanda bavuga yuko bafise amakuru yizewe yuko ariko arategura intambara kuri ico gihugu cibanyi. Hari amakuru menshi rero twajeje gutohoza simusiga avuga ku kugene Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi cane muri kino gihe ndetse n'ukugene intambara ariko irategurwa ku gihugu cibanyi ndetse n'ukugene Red Tabara ndetse n'umuhari umuhari wa General Godefroid Niyombare nk'uko bivugwa na leta ya Gitega bo baripanze kugira ngo baze gukurako ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru ashushe ariko aragarukwako cane muri iki gitondo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko umwanya n'umwanya nyine ibintu bishobora kumubako ari ibintu biteye ubwoba, ariko nanone akaba ariko aratabaza Amerika kugira ngo imutabare kuko abona yuko ibintu vyamuyangaranye. Ni mu gihe haragize iminsi ku ruhande rw'u Rwanda havugwa amakuru yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ari kwegeranya FDLR, Wazalendo ndetse hamwe n'ingabo z'u Burundi n'imbonerakure. Abo bose bariko ngo barahabwa imyimenyerezo ya gisirikare na bamwe mu basirikare b'abanyamahanga kugira ngo bitegurire gutera igihugu cibanyi c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye afata yuko ari igihugu kimuraje itiro kuko nyine iki gihugu cibanyi c'u Rwanda gishobora kumutanga kigatera u Burundi kuko Ndayishimiye abandanya bivuga ndetse n'andi makuru aturuka mu masoko yacu atandukanye agenda arabivuga.
Amakuru yo kwizera yoba avuga iki muri kano kanya? Hari amakuru menshi tubazaniye ku bijanye n'icuka kibi kibandanije gututumba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Amakuru yo kwizera avuga iki? Vyose reka tugende turabica irya nino muri ino nkuru tubazaniye. Bayo utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twamba twatambukishije kuri ino shene yanyu ariyo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Akabazo k'umumenyesha makuru ku itembagara rya Uvira kagira gati: inyuma y'amezi 4 ihuriro rya AFCM 23 rivuye muri Uvira, woba ugifata ko urubibe rw'u Burundi rugeramiwe? Iryungane rya mbere ryasohotse mu kanwa k'umukuru w'igihugu ryarerekanye ko hari ikintu kimuraza adasinziriye, naho hatobahuka kwegeranya abarundi ngo bamuterere ivyiyumviro. Umukuru w'igihugu yishuye mu majambo y'igifaransa agira ati: bien sûr puisque les Rwanda sontiye equipe entraîne Red Tabara. Kuba rero Ndayishimiye yabajijwe Uvira aca yishura Red Tabara, n'ubutumwa ko azi neza yuko naho abarundi bihoreye badahorenanye, ni n'ubutumwa budasanzwe ku mbonerakure zirirwa zirishongora zibiba urwanko mu gihe sebuja wazo wenyine atekewe n'ubwoba. Twibutse ko u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma gufasha umuhari Red Tabara. Ndayishimiye asigura ko igihe cose umuhari M23 urwanya leta ya Kongo uzoba ucumbitse ku rubebe rw'u Burundi uzigera uryama mu kondorazosi. Kubwiwe habona ko u Rwanda ruzoba rushobora kumugabako ibitero. Umukuru w'igihugu ntiyashoboye gusigura mu kiganiro ico apfa n'u Rwanda, ariko amakuru ahasanzwe nuko amaze imyaka ataha umwikomo kuri General Godefroid Niyombare. General Godefroid Niyombare yahungiye mu Rwanda inyuma yuko agerageje gutesha agaciro umugambi wa Nkurunziza wo guhamba ibwirizwa shingiro. Twibutse yuko kuva ico gihe nyine Burundi bwaciye bwugara urubibe buhana n'u Rwanda gushika n'uyu munsi ibintu ntago birasubira mu buryo. Wumvirije imvugo y'abategetsi bo muri CNDD FDD bavuga ko urubibe u Burundi buhana n'u Rwanda rudashobora kugururwa mu gihe General Godefroid Niyombare akibarizwa mu Rwanda. Ibintu vyahavuye bitangura kuba urusobe, aho umuhari w'inyeshamba za Red Tabara ugavye ibitero kandi ukongera ukavyigamba. Nta na rimwe abagwanyi ba Red Tabara bigeze batangaza ko ari abagwanyi ba General Niyombare, kandi na Niyombare nyine nta na rimwe arigera yiyitirira ibitero canke umuhari. Abantu ntibigeze batahura ukugene Ndayishimiye afatanya Niyombare na Red Tabara mu gihe uwo muhari wavutse mu myaka y'imbere yuko Niyombare agerageza kudeta igapfuba akabona guhungira mu Rwanda. Bitaye ko Niyombare amaze imyaka 9 atavugira mu binyamakuru, atandika ku mbuga, eka atanumuhari yitirira canke umwitirira. Ikiganiro ca nyuma Niyombare yagikoranye n'umumenyesha makuru wa Jeune Afrique muri 2017. Nivyadukundira tuzobasangiza ivyashikirijwe na General Godefroid Niyombare. Ndayishimiye harazi neza ko Niyombare ataho ahuriye na Red Tabara, ariko kinyoma acishimikiza kugira ngo asamaza abarundi. Ko bizwi ko abarwanyi ba Red Tabara bari muri Kongo, ni kuki yaciye aja kugara urubibe u Burundi buhana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda? Mu mpera za 2023 twibutse yuko abarwanyi ba Red Tabara barakoze ibitero mu Gatumba batako baravyemanga, ariko ntiyigeze yugara umupaka wa Gatumba.
Mu mvugo Ndayishimiye yumvikana nk'uwufise ubwoba ku bucuti canke alliance bwoba buhuza umuhari M23 na Red Tabara ku buryo bashobora gufashanya kumugabako ibitero. Nta makuru dufise ku bucuti bwa Red Tabara na M23 ariko naho twoyaronka si twebwe tuzoba tujejwe kubitangaza mu gihe bene gucudika batavyivugira. Ico bikoze birashoboka ko Ndayishimiye ata makuru afise ahubwo yakanzwe n'intambwe ya M23 yateye mu kwigarurira ibisagara vya Goma, Bukavu mu mwanya muto. Ndayishimiye yoba yafatiye ku kuba Red Tabara iri mu ntara ya Kivu isanzwe isa n'igenzurwa na M23 atangura gukeka ko bashobora kunga ubucuti. Igishobora kuba gica ivutu Ndayishimiye ni ukugene ingabo z'u Burundi zatsinzwe bimwe vy'akarorero vy'akarorero zikakwa ibirindiro vyazo zigata zikomoka. Ndayishimiye harashobora kuba ahinda agashitsi ko bishitse M23 igafasha Red Tabara kugaba ibitero ku Burundi atohava amarembe. Ndayishimiye rero harazi ko umwansi yazibiriye ku mupaka u Burundi buhana n'u Rwanda ashobora kwinjirira mu gatumba. Ariko naho yiteza utonyene nyine nawe yarabaye umuroberi arabizi ko inyeshamba ntizibingwa. Ndazi ko na Buyoya yaguma yibaza ko yazibiye ariko abasendede FDD barinjiye atacamira. Ndayishimiye sinumva aho akura ico cizere cinshi ko wewe nyine azi kuzibira gusumba abandi. Yaba Buyoya, Mumbutu, Havyarimana canke Amini nabo nyine barazibiye ariko abarwanyi bamwiroshe ko atazi aho baturutse. Mu kurangiza kuri kino kibazo c'umutekano ku mupaka wa Uvira, Ndayishimiye yarerekanye ko atagifitiye inyishu ku ruhande rwiwe. Umukuru w'igihugu yasiguye ko yiteze ko igitsure ca Perezida wa Amerika arico nyine kizomumara ubwoba. Avuga ko yiteze ko amasezerano y'i Washington yo kuwa 4 z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 ariyo azokura umuhari M23 ku mupaka wa Gatumba. Iyo mvugo ica yemeza mu buryo ntabanduka ko Ndayishimiye adatinya Red Tabara canke u Rwanda ahubwo atinya intare za M23. Aya makuru yuko Ndayishimiye arajwe itiro nuko u Rwanda rushobora kumutera yagiye hanze, mu gihe u Rwanda naho ibihuha ari vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ko u Burundi buriko butegura gutera u Rwanda ku mupaka. Ku mbuga nkoranyambaga abanyarwanda bavuga ko Burundi buriko bukorana n'igihugu c'Ububirigi mu gutegura ibitero ku Rwanda. Mu Burundi dufise amakuru avugwa n'abanyarwanda, ariko ico twikeka birashoboka ko abanyarwanda boba bafatiye ku makuru yo mu minsi iheze yariko avuga ko kugene leta y'u Burundi iriko iragura ibigwanisho ntibishike mu bubiko ahubwo bigaca bisubizwa hanze y'igihugu. Ikindi gishobora kuba caragwije ibihuha mu Rwanda n'ayandi makuru yizewe avuga ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bamaze igihe bahabwa umubonano na ambasaderi aserukira u Burundi mu Bubirigi bakaganira biyugaranye mu biro iwe. Ivyo byose bakaba bikura ko amakuru atabesha yuko Ndayishimiye yaba afise uwo mugambi nk'uko we yigeze kuvyitangariza yuko agiye gufasha buri umwe wese ashaka ko gukura k'ubutegetsi bwa Kigali kugira ngo amufashe ibishoboka. Ivyo nyine yabitangaje ubwo yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko aragirana ibiganiro n'u Rwanda
n'urwaruka rwa Congo byabandanije guteza icuka kibi hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Kuri ubu Ndayishimiye akaba ariko arikeka ibitera umwanya n'umwanya ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye ndetse no mu gisagara ca Bujumbura, aho avuga yuko ivyo bitero nyine bishobora kuza biturutse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bivanye n'uko igihugu kibanyi cy'u Rwanda canze guha Perezida Evariste Ndayishimiye General Godefroid Niyombare ashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Kuri ubu ngubu General Godefroid Niyombare akaba araje itiro Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Ndayishimiye avuga yuko Godefroid Niyombare ndetse n'abarwanyi biwe baba bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse bakaba bacumbikiwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibyo igihugu kibanyi cy'u Rwanda cama cahakanye kivuye inyuma, kivuga yuko ibyo byose Ndayishimiye atangaza ari ibihuha, ari ukwiteza utunyoni, ahubwo ko we ariko arafatanya n'interahamwe za FDLR zirimwo bamwe mu basize bakozeho nyabwoko mu Rwanda kugira ngo yitegurire gutera igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibyo igihugu kibanyi cy'u Rwanda kivuga yuko bidateze gusiga amahoro Perezida Evariste Ndayishimiye. None koko ukuri kwa Ndayishimiye kurizewe? Mu yandi makuru turaza kubabwira andi masoko yacu ico atangaza, ndetse tugaruke no ku yandi makuru menshi cyane ariko aragarukwa ko irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bibe byiza nivyo ndabipfurije.